Simeon. Navya Simeon ngaho kurufaka. Kubera birababaje. Gute? Urashobora kugira ubwenge nk'ubwo mwana kandi uri umuntu kuze. Simeon nibiki? Nibiki? Wasaze? Nasaze jewe. Usigana utabaye wewe. Simeon niwe nyene nzi. Nuri kurambira ivyo. Ne nk'ubu twafuye wewe. Uraza amarira umugore wawe ikararira. Simeon adipfuye kandi weje twete tumeze. Oya, urazi umugore wawe amarira ikararira mu rugo rwawe. Uvyerekeye. Kandi inama ndakubwira. None umugore wawe ni wazovyara wewe. Ngenda kubaza ikintu kimwe. Utabikwinjira mu muryango wanje. Oya, ntibibaho. Ndaje nja kukurondera ndakubuze. Mugabira biba bibabaje vraiment. Je numvise ukuntu nganiriye birababaje gose. Reka ndakubwire muganza. Nego nyine. Urakomeye neza cyane. Umutwe buruzuye. Gose nyene ndiyumva nyene bikonkomeye. Reka ndakubwire. Niba uzi neza ko ufise ubwonko bukora neza, ufise ubwenge bugenda neza. Ndagusabye uvinye mu muryango wanje. Uravyo mutawe ntatabusiganwa wewe. Mbwira ko atatabusiganwa kubera n'umugore wawe yagize kumbwira ko ubusiganwa umutabo nyinyeyo. Ukari muhira wewe uvuye muhiri wanje. Uvuye muhiri wanje. Nyene. Nanje kukuraba ndakubura. Sanga amubara afise usumba nuko twoba tuguma nakubwiye ati je sindiga ninja mu by'umuryango wawe. Nibutse kukomeye neza umvira kubwira ikintu kimwe mutaha mumviriza. Ndakuba kandi urazi ko umugenzi kuva kera. Ndagusabye uhinduke uhinduke. Sabira babaje. Iyo urugo rwawe rutameze neza kuko umvira ndakubwire uri umugenzi kandi kuva kera urabizi. Urugo rwawe rutameze neza nanjye simba meze neza. Kuko nkeneye ko mubaka neza, urugo rukamera neza kugira nanjye ndaza fungura neza bintemba amahoro. Reka ndakubwire wa mugabo we. Reka ndakubwire. Niba ushaka ko ubugenzi bwaje nawe buhagarara ngaha ayi. Uzusubire ugaruke mu muryango wanje. Muta. Shitse amuta karibu. Ndakura. Namaki. Nagenzi ndabona. Unatabana. Ubaye none. N'ikibazo wagize? Namaki. Nagize ikibazo wari kandi nasimba bavuye kukuraba. Avuye ngaha mu kanya. Niki none wabaye? Wa mugore we wananiye. Jewe kandi kusanze nicaya. We wananiye. Kandi nibuzi ko nawe nakuna vyasi nyine vyasi. Ndakuviraho ngenda. Jenge ndakubaza. Jewe nyene ugatumira abandi abagabo. Neza bakaza no mu rugo kwa Butama ngo ba. Shaka umbwire neza utihenze
umanze utuze umutima wawe uwushire mu kibanza sivyo umbwire Simeon mbari Simeon wawe avuye ngaho kugira Simeon ngene usimutumira abagabo mu rugo jewe gwiwaje ahari wanje ugatumira abandi bagabo mukaza mukaganira ivyo micana ngiye Simeon nyine nasi mugenzi wawe we nabonye wamaze gusatira muri no rugo neza neza wamaze kuhasatira kandi niba ugeze kuri level yo kuzana ubundi bugabo bw'ubusuguru sinzi ngene bunamezi ngo nabagenzi biwaje baje kurabajiwe iyaba yaraje kurabajiwe ari kutohoza je akamenya ahantu ndi kugira ngo tuzanane ariko shakaza mu rugo agasaga je sihone ukamuheretse ikibanza mukaganira yambwiye neza n'ibintu mwavuganye none si mugenzi wawe ndi mugenzi wawe kitaje kurabajiwe je je ngenda kubaza ikibazo kimwe uranyuba kubaka cyane uranyuba je ndi umugabo wawe subiramo ndi umugabo wawe nta nubwiye ngo ufise neza je ndi umugabo wawe je ndi umugabo wawe nizere kutakumye neza mu muntu je ndi umugabo wawe agakecuru reka nta nindero ufise na ngo je ndi umugabo wawe jewe nandi ndiki kuri wewe aho gamutama ndakubaza reka nkubwize ukuri cyane rero wahinduwe jewe sindakuzi wewe uravyumva aho je sindakuzi wewe uri nk'ipine ya reserve naze niterekera ngaha mu nzu uravyumva uyu munsi wewe ipine ya reserve naje nishira ngaha mu nzu ntusubire gushira umutwi wawe je kundi umugabo wawe uranyumva neza subira uranyumva neza uburi subira ikindi usubire uvuge amabanga y'umuryango yo mu rugo ngaha yo ngaha mu rugo iwanje nzokukubita wewe nzogukubita ikindi cyanyuma inze subire numve umuntu numwe w'umugabo cyangwa umusore nabi wanyu sindabashaka uranyumva neza nabi wacu subira uranyumva neza ikigira kangahe ibi bintu gende uvyimvire neza unavyandika kugira ngo nkuzo vyibagire wihende ubwo muri action uranyumva warofa uze wihende usubire ubwo muri action uranyumva jewe nzona gutema subire numve umuntu numwe yaje ngaha mu rugo jewe ntahari uzoca umbona jewe amaso yaje ingira hinduka uzocumenya neza iryo tabu uri kuravuganywa niho uzoribona neza uranyumva we ndakumva nakumvise wahishije mbere wahishije wavuze iby'umuryango byose ubibwira abantu bo hanze wa mugore wimusi urambabaje kwanza ngize niko se kwita umugore wapine we ya reserve urambabaje niyo mpamvu ushika nkumva n'ibigurube biguma bintera induru ko mwi we nawe nizo ngurube mutandukaniye he utandukaniye we nizo ngurube utandukaniye nizo ngurube mutandukaniye inzo bumengo karahiye kwa kecuru ndasubira mbona umugabo numwe ngaha canke naho uvuge yuko wanyirukanye reka kwifata mu gahanga urushe ta vyakoraniye jiwani ta hamumbisi kuno bundi ngira ngo nakuze ndi muri koma nakubwiye uri pine ya reserve iki naco jewe amabanga yo ngaha aye ntasubire kurenga ngaha ibigume ngaha aye ndakwihanije ufise ubwenge bukora neza nibetse kwa vyumvise bitaho kuburyo ibintu bigera hanze abantu banze bakabimenya urakumiye neza nizi njya zawe ntazonde ngira nje kurundi iyo ndazije gusa nabe ku munsi umwe nzokuzibura ikindi unyubahe Ushima ko nakubiswe
ndashima ko wamaye kuguma nunye sindamwishure ngende indirisha vura ihere kumbe ngiye ndaza gushaka umuganza ndamusaba ikigongo kambwiye ko adafungura ngende indire abanza atekane bana ndinde sindamwishure ntagenda kimwe mvuga nta mpamvu yo gufungura ihari cyane ibirungo tayari byari ko kwe nsanje gukaraba uko kumenye ntiza guhava bisigara ukuryoha byose byicu akajya gafite inyimba kavuye mu rugombo kwerije sinobyeme Teta boy nibikiwe kumudenzo gwa mfiritsa ivyo wikarisha umenga uri karapa oya kuvune kona size inkoro ifundikiye neza gusa ubuye isanze ngira n'umurumya bakagwa hasi mfiritsa reka kundenzo gwa monani nyimbuje gukoroniza umuntu mfiritsa peti ndakukubita amutero wanzanye kugira ngo ndeke mwa boss we nawe ushuje kandi ko ndavyariwe nari ibi Tubana sana umuntu yari inyama zashika 70 yako hasigaye inyama zine peti yangu nyimba yo mu gikone hari imbe umva ntungore je imbe ba muntu none ibi nibiki ibiki kandi wewe wari inyama wewe nivyo wari inyama ntabwo wewe nyimba gakavuna kuri niho nkishika vire mushitangura kunyononera kweli umviritsa we jamporo nyimburi poro nyimburi umviritsa usube kundenza ugwa muca dufata none gakavungira iki kwatawunda banga hanu kuri kwatawunda aha rero utangwe kunduga ndakuja nimvuga ibyabaye umviritsa ujejo bundi ugira unkoroniza peti yangu ndagukubita hamwe no gashana ubwo muhoni zariho ngishika ugira muhoni zariho ngishika rabaje wingeneza urana je ko nokora mu nkono igito bingwanye nivyo sivyo peti yangu ivyo nivyo ntanguye namenye hawe sareza namenye wa prosara alivuta kumenya nyimba ruko aha wenda gufisa ubana duse je urambana je kono cyangwa mu ngono nidusa gusara ntabwo mujya gutora inyama yo nganda kabure je no unyaruhirewe ahabwo peti wenda wana nukukujitura umviritsa peti yangu ugumura kuzurutwa nk'isirifasa y'ikimamiro ngaha hariko chibrosa peti yangu ahubwo umupaparika kimbata yabuzumuga ucumbona peti yangu aha urumva no gukubita hamwe atanu mwanya wo gusura horo uhurita wewe topima wewe uhurita wewe kumutwera inyama rero eherabe inyama je nyimwe ariko ujya 70 yako ntiwo nkubita peti yangu we ntiwo nkutamba nyanga peti yangu peti yangu peti yangu peti kura uzi peti yangu kuru peti yangu nyaba izo nyama je ndazibukura peti no gukubita hamwe cy'abakwambikira anje hanye jewe we kuru kubite rero amba wabyuza n'imisosi bora reka peti yangu wewe reka wawuze kuja handi ngo uza kutora imisosi jewe aha no gukubita hamwe hengere gisanani ha peti yangu anogana ndako ivyo bizuru menga ni filimi y'abantu fusi bo munwa nivyo tu nawe peti yangu nunera umunwa nizo nyama n'icyo nazi sawa ugiunyeretse ko ari waziri hano gufata no kuyo ngo giye ko nyeretse ko ari waziri aba ndaza kuyira peti amahembere ko manyoko we peti yangu wenza kumena iby'inyuma peti n'ivy'imbere peti yangu imbwa hagufatira gwira none hani bana ngwara kundondera peti wenza kumena iby'inyuma ndakeba
Wow, mpaye kandi. Ariko nashaka kubwira. Nta kibazo ngiye kandi bagende urabona yaretse kwera mu magenda abona amasaha. Ngomba tuganire ku kintu cyekeye. Sanze urabona. Hano kumutubane ngaho. Kugira ngo umuntu wese abibonye canke nawe ubibonye ashaka kubona yuko uko twatangiye tumeze ariko no musi tumeze. Rero tiki nashaka bwa mbere gusaba ikigo. Ibintu vyabaye mu misi iheze. Narabonye ko vyagushabuje kuba naraganiriye na n'umugenzi wawe Simeon amubwira ibintu ategereza kumubwira. Nkuko wabivuze nyine ko amabanga yo mu rugo atabwiza kuja hanze. Nanje byukuri nari numva mbabaye kubwo nasanze yamaze kumubwira ko nari nzi ko ari umugenzi wawe. Rero gagomba gusaba imbabazi mbidiri kigonga ndetse no ku yandi makosa naba naragukoreye imbere yuko kufashitse muri no rugo. Ukuri imbari ikintu ca mbere nifuza niko twobana amahoro nubwo basi utonkunda cyangwa utobukinyimba birashobora gushika uretse ko jewe ko nagukunda utarabana n'ubundi kumeze ndashaka gukunda kwakundira nikunda gukunda nagomba rero yuko umbabarira tubane mu mahoro mu mwumvikano ntitwihe amenyo y'abatwenzi. Aha dufise ababanyi dufise abantu batubona dufise imiryango twifuke nubwo basi utonkunda nubwo yoba ata rukundo rukiri hagati yacu uretse ko jewe ntarahinduka twifuka agashamba tubane mu mahoro kwama turyana nk'ibikoko ku munsi ku munsi bigiye bifite ukuri birababaza. Jewe nagomba rero gusaba imbabazi mbirire ikigongo nyihanganiye ibintu vyabaye hanyuma je tubane mu mahoro nico kintu nagomba ko tuganirako sinzi ngene ucakira. Okay. Ni byiza ariko ngenda kubaze kuko ibintu wakize ejo ibyo bintu byabaye bikenewe bijye ibintu wagize ntibibaho nta muntu ashobora gushikira amafuti ntagi uko wararengeje urugero vrero njye nakubwiye sinkunda ibintu byo ngahaye amabanga y'urugo ngo agende ngo agere hanze ivyo bintu si vyiza urumva je byarambabaje kandi sana hanyuma je ntaco bintu waye nakubwiye niba ushaka kwanga amahoro nta kibazo witekana ibisigaye navyo ubimbaza Imana niyibizi ngira Imana niyibizi ndibaza yuko je nta kibazo ndaguteye ibibazo bimwe byose urabizi nawe urabizi n'ibintu bibona sivyo ibintu ubona nawe mama yake wahindutse ego ndazi kubyaba by'umwana icyo ndabisona turamuze kubiganira inshuro nyinshi tundakeneye kumenya impamvu ziri kubigura mpinduka gutyo kose gushika umbwira ngo ndipine ya reserve kaya kabana ndakibwira ko icyo cyose karandenge sinshobora kumva ko ufata umugore wabwiye kukunda wakuye iwabo ukazana mu kabana mwamanitse agashambara hamwe imyaka 2 ukamubwira ko ari pine. Okay, umviriza ndakubwira sivyo nakubwiye icyo nagusobanuriye neza ndakubwira impamvu nyinshi urazizi sivyo rero ni impamvu kuzizi ibintu ingorane ziri ngaha kuzizi mu rugo izo ngorane ziba zitaracimuka hari ikibazo cyo bifitanye nawe none cyo muri izo ngorane hanyuma ibintu bigende neza nama ikindi naco ivyo navyumvise narakubujije sinshaka abantu ngaha sinshaka abantu Mana ya babarira sinshaka abantu ngaha ibi niba vyakaniye kwicara we higa ibintu bigusamaza cyangwa urabe ariko jewe nta bantu shanga kina kicaye nta sukari nziza nta sukari kuye wasizemo Nzobira nyinshi kandi manda giteka kavanga harimo nyinshi basi ko warubizi ko utayizenga amanishiremo so nawe ugende ngo umvurugire ngo isukari n'uja baturinje bari kuzana nta kintu nkikiriramo cyo ikintu cyumvika zana nishire ngaha injya kuhuza no gatereka ngaha cyayi nacyo kutazana isukari nishire ngaha ama ibisigaye navyo
turasubira ku mugoroba sinzi amasaha nzira iki nacyo kintu usubire kumparura amasaha sivyo wewe afise ubwoba none saa sita z'ijoro taratanije nganda kurindiriye utaranyandikiye message basi ngo numve ko watevye jewe ega ndi umuntu uzi ntumparurira amasaha sivyo please je ntumparurira amasaha akora niva neza ntumparurira amasaha sinahera bisigani wanje kandi ushobora kunyugurana bavyo ushobora kunyugurana hari iwanje unyuguranye n'umuryango no kubomora bazirengetse kuri level yo kubomora umuryango cyangwa idirisha kugira ngo binjire mu nzu wanje sindabikunda gisigaye ubonye nje natevye ryama bikoreye kuryama icira waza nta kibazo abantu basubiye kumarura amasaha ndagiye umugabo n'igisizi urugo kwengere nzorubamo bana mumereze kwihangana ndeke isukari nyinshi ngomba kumugwaza diabete apfe nzosigara n'ubutunzi ndeke nkenye ingabanye ngomba ndayimwima kanindire ndamubona yakinyoye niko atagisigati bose muraterana tuba duteraniye ne tuba turiko turatwiga ko mugwa muri abakarere ingene gapanze nyene kidogo ukuntu rero bizi ko ubuzima ari hatari buntu no ubuzima ni hatari nyene tuba tubizi bukebuke none ndakwaze ko waje utadodoye byagenze gute kare wahora uvugira nka hariya aye boss mahoro erega muhira habaye inguranisha ngorane yabaki sirakuzaniye undi mukozi ariko aragufashe hariya aye uraze ko ora aporotaye ukaraba no mu gikona ariko ubunashimye kubagira babiri gusa nanje niyo mpamvu naje ntadodoye nanje kwishuza amaherere gukwezi kwaheze yareze kabasa mbega hareze ko igice cy'umunsi gusa yatevye muhira habaye ingorane ukuntu nye ni noma habaye ingorane yabaki arumva rero bambariye ngo hariya ngo hari ingurube urumva yagize kugira ivyaro urumva ubwana bwanse kuva n'impaka ndayishirika ni ariko ibintu birazana none ingurube niwe ukivuga ati habaye ingorane none umva atari ingorane nk'ubu gurube upfuye n'ingene benzo biri kuri hiti bose nawe ntafite bwabundi ariko je muranweza barundi ingurube nye dukumva yuko yo gutesha akazi oya no simbira yo sinkebayo nje kuraba nyine utwukwezi rega no mugende katamahira afise gahabutu ndaguhereze she kugende yo oye hari hano no kwinjira yo boss none ntakaranga muntu ufise none ubuza gufata imodoka ugende kugatumbi wajya atakaranga muntu abanyarugombo twe tuje hari inyuma mwikapo boss rega biragoye kwera bingeno ngenza nyine twe turagenda agende uko mugenda atakaragabura yaende wari ofisi mwe ndakwandikisha kwa dokartie wayishitse bosi ja igengera jamporo yarayinyivye urazi bosi bibera nga jamporo kwa kubaka jamporo yo kwibakaragabura azoyikoresha icyo ikoresha uje jamporo nyimba rimbe ba muntu sinzi je ndazi yarayivye ujya jamporo ico mbona cyo kwihutirwa niho kwihutira kuja kura izo gurube zawe zaramburuye mbise rero none cyatubaho gute none muhira ko bako baranterefo icyo ndageye ndumve y'ubwishi ndumva n'icyo cyaki mbere uramfise boss kuko mawiyororasha mukatwe no twibuka zobibuka weridi ico mbona wobanza ukagenda guhiga karagamuntu ejo kazoca ugenda byo bavyiza cyane gose shabosi yendo babagarire gwijyamporo darwatse yo karagamuntu uko go bagwara itoye shari kanza kumuraba kandi boss muragize neza ngire ejo ni sawa ndo tandakwibutse sawa wejya we jampo gira ikuteka mbere ntari no hafi jampo karanga muntu kwe niko yabwiye ejo agomba kugenda kugatuma gwigurube yiwe nyamba yaramburuye nyamba yakitsende urabona bosi nanje ntibakuva gatumba kugira nshikyo naje mfise kanga muniwa nshasha mupya nshasha chanimba ndazi urujya ruhungu siwe wayitwaye wewe nukuri si nayitwaye bosi nayitwaye kweli nenka kanga je bazi bisi ndumva induru nijyabiye kuva muri ko muratukana amajambo yabugere we wararagiye ego naragiye gusa se yako umva uwo muhungu ujya muhuko ntameze inyama mbena ntibarabikubwira ko kaguma vanga azondega inyama ziki inyama zagize uwo munsi uwo muhungu
nigiriye mu nzu nyene mu nzu ngaha numva ibintu amasapuriya amasapuriya ari ingurube niho naca amasapuriya cyangwa amasafuriya amasavani genda mvuga amasapuriya ngira amasafuriya ego boss amasafuriya niho naca nsohoka bukebuke cyambona abo munga karakara avuye gukora iki giye kararima agenda bisa amakenga niho ngeze mu gikoni isafuriya ririmo inyama isafuriya pani isafuriya yarimo ivyo ni vyawe ndi hariya mu mitumbi wayo yari ifundikiye nyene neza atana no cyo shaboneka nasanze imufundikizo uri mu gutibuka none cyanza hanze nyenda akinyama namaze ko nakoze agi cyari nkigice ngaya yazaye nabandi ntizoja mwajya rudaguye mwija ndayiwe wenyine za inyama nyinshi wazi ko sumenya amatsikwiye niho rena cyanza ndamubaza gakwavuye wagize ngaha nibiki tangura kuduza nyina kujya kuntu nyene umengo ni kujya vugira heje yavugira heje ntaruko yemeye ko tuvuga kwego cyane kujya nyene ungira uguma dushwana ngatwa tubyibutse mijo rero urumva none kuba yarari izo nyama ayo masafuriya yawe yarayafunduruye ntiwoba waciye umunyegereza karagamuntu yiwe kugira ngo ushobore kuba wo mwana oya nta na kimwe nigeze amukaje umuntu w'intunganije nta subiye kumva induru hariya mu bikoni byanyu muri ko murashwana mwese nzobarugaho gatumva kiresa aje andiko nditeka akaza nko kumfujira mu kazi wabyumvise umwe wese arabo udumubwira arabo umuryango wiwe nama namubwiye nigumba kwa mayuza kuraba inyama wabyumvise kandi mubikore neza ibisigaye mva mu maso twe boss akazi twe turagashoboye sawa rero wegenda sawa kandi mureke kuza murashwana ntizo sura gushwana gusa arunshwaniye nzo muhamuzi yuko niruhukiye mugaca muguma mutera induru yekuburushe muri kutrondera ndabarondera ndisowa simeze neza Sasa cyane ahubwo rero nyene nako ndiyumvira kunanze nawe umengo si uri mbe mama ni hari wewe mama yagiye hajya hepfo kuri wa mubanyi yari yavuze ko hano twagiye kumusaba ndabona umengo ni hatari ndega kanicara ndambiye nyine ngiye numiwe urabona nyine ko nakanye burya naragugusa ujya munsi yote nja kumusaba ikigongo usanga ari kumbaho yari kukwemerera nyene wumva gusa yafise ishavu ryinshi ariko rero shimira Imana ko wahavuye atanagukubise nyene nahimana burya umugabo wanje yankunda ubu ndatanguye kubibona yagukunda ubu urabibona by'ukuri je naho hamiye abampenda aho wari wibaza nk'uburyo bamwe dushaka gutwara nivyo vyamenze nirukiye ibihenda gusa ubu ndiko nariko ndiyumviranye naho vyahereye nyene twahuye sa umugabo wanje arakunda koko ndakubwira kumufata nabi ukavyanka iyo menya wishinga burya bungu butagira naho buba mbe wawundi mbe ngo yaba yakubwiye ngo yabango miteresa ko mu cyane kareka n'amagogo gusa gikuru nako ndiyumvira ndumva ngenda gusaba imbabazi usanga arambaye kuko umugabo wanje arankunda sha imbabazi ndibaza ntira fino n'ubundi bwo ntiwosanga nkubo yarizaniye nkundi mugore cyane sha je makuru atayambiye yuko atarazana uyundi ryari twarahuye gusa kweri sinzi kambabari nuraza kumuturika imbere none gashanga gashangere gutereka n'iki mwaro c'umuryango je kumagenda none ababanyi bambona nabi kigusa hanimana yo twara dusarishije we ntubibona wewe uretse mari impeza genda shikaye bana kumye natekereza nyene nkikiri umwana kugira nyene burya je urazi ko ntangoye kuguruka ubunyene mbonye abampenda none imana yampeza genda shikaye ariko ntuzosubire kumufata nabi niwagira Imana akaguha ayo mahirwe brother no shikayo no cha bugufi nubwo nombwani nje kwa mama akanyankira nukuri kw'Imana utekeza nawe mbwani nuzosho duheba noneho niyo byashika wenda kuzi gusa Imana yumuhashikayo
ko basi nako ndiyumvira nta na rimwe ngeze mbikiba ibanga ry'umuryango umva wamengo ahubwo nyimba bayagaki ndarose muri yo kuja gutanga mu bagenzi ariko nabona nta kintu bigira bambwira urabizi rero sister wanje urabizi wewe ko turabako kuva kera naho ndagukunda ndakwifuriza ubuzima bwiza mama akakubwira tukaguhanura ukanka kubyemera gusa basi ko bishitse ukumva ko gatima sivyo gerageza basi ugende hakiri kare nimba uhitana umuntu mujanayo ugende nyene ufuka musaba ico kigongwe ni wagira imana ukava batagukubise turaza kubikengurukira imana ama ugende nyene ukoze no kukimenyetso kugira ngo imana ize kubana nawe kuzigame uze kuva y'amahoro binakunza navyemere arabyemera oya gusa kubyemera sinzi kuko namutesha aramufashe nawe kamera gusa yonye mara nkashikayo sinoca futa amafuta uzoca uhagarika no kwambara nkikwiye no musindaza kubwira mama mbere ejo niyazinduka mu misi y'agatondo azogenda agusabire vrema imana izi gufashe nimba uzogendeje oya gusa uzogendeje ko buryo ko nteba ko aguma abona yuko mbere ahubwo ntamukunda oya abantu nk'abajya mbere ntugire ngo gusa ndagoye ndagarutse usanga atanabago usanga baramukuyemo n'agatima mbere usanga abasigaye bose babona nk'abakobwa ari abantu bibi batabaho badashoboka ako kashigikiye kangete ndakubitwa zakara ahubwo mbere uza gusanga atari nuko ndahana agatima cifitiye uza gusanga byarana murambi gusa kwe nzoharanira gusubirayo kuko rujya n'urugo rwanje none sivyo nyene byaranyoroheye kuruvabo erego urabona basi urabona ukuntu bimeze sister wanje mu buzima urabona mu buzima iyo umukobwa abahungu bakakubona warahemukiye umuntu nta mpamvu yo tuma kwizera ukababona ko no wahemukiye ataco yaramurikije n'ubwo bari cyamurishije avuga ati yahemukiye abandi je ninje azoreka guhemukira ibintu nkamwe n'ivyo kuraba nyene ukareka ko zori singabo yabungu hamane wagira imana akakwemerera ubore kudatera uhinduka kandi cyane ubireke nene na urana ko norosha vraiment ndorosha ubwo bishitse na uzomu watekereje oya jesi no mwahoka ishwi oya ayo mbugega no mbugega uzovyimenyera je narigeze ndabizamwe kono muhiri wawe atanuko nigeze ndahaza mwawe abantu binduru gusa naje unahaje rimwe natashe ndamaramara yagusubukwe nayo mangashikayo no kwitonda tuzocumbwira doza no kukuramutse no kwamara mu masengesho ati no mu masengesho awe navyo bashobora we kandi kwe nzoharanira rujya n'urugo rwanje naho no kuva igomba hinjire y'uwundi nzoharanira gusubira yo gira ifora ahubwo ntusanga ibana gutanza mbere hanigire mwaca muhuru no musa ariko araresha n'uyundi nimba agusagatima kanyitegure Grutero ugenda cengira ntenge ashije nanje ngira nigire mwirigara gutembera je kuraba homba ndakinidami ndakubwira ingene byagenda asha we sawa imani ko jimbere kusarana shamukamo mama wafasha kukosa kubiyaho 내가 원복한 거지. 이게 많이 나왔어 이거. 약속한 얘기를. 아봉가. 뭐라 차리호. 어디? 시할까 말까. 시할까 말까 말아야 안 hoyo yararonse akazi ca none ko yarayirwa muhira mana fasha n'uko imana muronke inyama z'abamubanye biwaho umva hazira nzoza gusaba siko hodi abonga hodi nibi birakuraba wewe ani nkubu nkaho ninda ubu ninda kweretse kumba sinanje kuraba wewe sindabi sinanje gusanga dakura